Oya kiretse ko wigeze ibintu byose aho waruri hahiye byose bigashe kiretse iyo kuwa cyo mufata ingingo yo kuyizana aho bahereye iyo bavyera kwa domisugi misugi naho bawushinze ubwa mbere vyindi byose birasha mugabo ubona donc bamaze kuvayo bakazino kuko ngaha bahaje ame 1998 aha umusara waje ngaha waciza mu 1965 mu 65 aha tumenyereye ico bita mizeviva ndetse tumenyereye aha naho ni mise de la mémoire mise de la mémoire et donc iyi mise de la mémoire iza kwerekana iki iza kudufasha kwinovora imyaka 2025 iheze aje ngaha kw'isi ico yatumariye 2025 kuko yihaciye muri yubiye Eklezia y'u Burundi uwo mwaka duhimbaza imyaka 2025 iheze aje ngaha kw'isi ibitangaza vy'Imana aho rero tugace duhimbaza kandi uwo mwaka imyaka 100 ihaciye kwese abasaserdoti babiri ba mbere none natwe Shalom abakunzi ba Action Vibe TV, teka ryawe, teka ryanje, teka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima. Muri benshi mwakunze ikiganiro kijanye n'amaparuwasi. Action Vibe TV ikaba yahisemwo kubandanya ibiganiro nk'ivyo. Ikiganiro c'uno munsi tukaza kubashikana kuri paruwase ya mbere mu Burundi, abenshi bazi ko ari paruwase ya Muyaga iri muri diocese ya Ruyigi. Ijwi muriko murumva ni rya Olivier Ntwari, nkaba nafadikanije na Jeanne d'Arc Nemeyimana ngo tubandanye tubashikiriza ivyiza vyo muri Eklezia Katolika. Action Vibe TV yarafashe urugendo ku munsi mukuru wa Kristo Umwami yerekeza mu ntara ya Buhumuza kuri paruwase ya Muyaga, ni ku birometero 4 uvuye kuri centre Cankuzo. Mu gice ca mbere ca kino kiganiro tukabereka isengero ya Muyaga. Umutumire wacu ni Patiri Aloise Cambara, patiri mukuru wa paruwase ya Muyaga, akaba ariwe arongoye ikirimba c'Imuyaga. Atangura atwidondo. Nitwa Patiri Cambara Aloise, patiri mukuru w'iyi paruwase ya Muyaga, nkaba na recteur w'iki kirimba c'umushaha mweranda wa Yezu. Aba natiwe muri ibanga ry'ubusaserdoti mu mwaka wa 2002 abavuka nyene muri iyi paruwase ya Muyaga. Ivyiza vyose vy'Imana ibatisimu nabironke ngaha, gukomezwa nabironkera ngaha, Imana igira n'amahirwe n'ubusaserdoti ndaburonkera ngaha nyene. Yego murumva ko haheze imyaka itari mike, mbere mwoba mwakoreye ubutumwa mu maparuwase nk'ayahe? ubundi butumwa nkiba umusaserdoti ntihatirwa, naranguriye ubutumwa mu seminari yo mu Dutwe nk'umunyabigega n'umurezi muri iyo seminari. Umwaka umwe amajanza kuba umunyabigega wa diocese imyaka ishika 5, hanyuma njaza kuba patiri mukuru wa paruwase ya paruwasi Muremera naho imyaka 3. Indi myaka yose ndi ngaha nka patiri mukuru wa paruwasi ya Muyaga no kuraba iki kirimba c'umushaha mweranda wa Yezu. Mugabo kandi nk'icariho c'umwepiskopi muri intara y'ubutumwa bitaya Buhumuza. Urugendo rwa Action Vibe TV, Patiri Aloise Cambara akaba yatanguye kutwereka mu isakrisiya ahari akamanyu k'umusaraba Yezu yabambwe ko sanzwe kamanitse muri iyo sengero ya mbere yo mu Burundi. Igitangaza kuri ino ntebe akaba ari intebe yo mu myaka y'1800. Ni intebe abamisiyonari bicarako ya mbere bicarako bariko barasoma inkuka ya misa. N'ubu iyo ntebe igihe Action Vibe TV yaca muri paruwase ya Muyaga akaba ariho yari iri, kandi n'umusaserdoti yasomye inkuka ya misa akaba ariyo yicaye. Patiri mukuru wa paruwase ya Muyaga akaba yaratweretse isengero ukuntu yubatse mu buryo butangaje. Isengero atakintu na kimwe kirigera gihindurwa kuva yacubakwa mu mwaka wa 1917. Isengero yubakishije ibiti ata musumari n'umwe urimwo. Donc 1917
donc ibi ni byo muri 1917 mubona umenye ko zitari mu kuzimu zihagaze ngaho ku ntuzi ziri poze izi zose ntiziri mu kuzimu zimbiye ziri poze barazitegura ikibanza ubona nk'ibi n'abateretse zose zihagaze hejuru hanyuma amboa nk'ivyo bitimye si ivyuma partuse amboa urabona nka biriya biti bisohoka hariya raba biriya bintu ngene biriko birasohoka hariya imambo ivyo twita imambo muri kahise kekereziya y'u Burundi umusaraba wa Misugi ufise ikintu kinini usigura ni uyu musaraba wo kuva mu myaka y'1897 washinzwe n'abamisiyonari binjiriye aho bita Imisugi ku rubibe Uburundi buhana na Tanzania. Gitangaje nuko uyu musaraba umaze imyaka irenga 125 ukoreshejwe ibiti kandi utarigera uvunika. Ico bakoze gusa kugira bawukingire nuko bahavuye bawukura aho Imisugi bakawuzana mw'isengero ya Muyaga. Ikindi gitangaje kuri uno musaraba nuko aho warushinze Imisugi ibintu byose byigeze gusha ariko wowo ntiwigera ufatwa n'umuriro uracari intact nta kintu no musiga mu kumenya kiretse ko wigeze ibintu byose aho waruri hahiye byose bigashe kiretse yo kuwa cyo mufata ingingo yo kuyizana aho bahereye niba byera kwa Misugi Misugi naho bawushinze ubwa mbere byindi byose birasha mugabo ubona kandi ariko bamaze kuvayo bakazino kuko ngaha bahaje ame 1998 aha umusara wace ngaha waciza mu 1965 mu 65 donc bawusize hariya byose harateye fête de blues byose birasha société kwa kandi warari warengewe n'ivyana itangaza guca donc duca tuzana no kuri protege kugira ngo bazarumapana ikindi kintu kidasanzwe mu isengero ya Muyaga nuko Reverend Père Jean-Marie Leport ashinguwe muri iyo sengero kandi byari bimenyerewe yuko abashingurwa mu isengero ari abepiskopi. Jean-Marie Leport akaba yarongoye paruwasi ya Muyaga imyaka 40 akaba yakoze ibintu byinshi cyane bitandukanye nk'uko tubishikirizwa na patiri mukuru wa paruwasi ya Muyaga Aloys Chambara. Donc uyu n'umuntu akomeye cyane ngaha uyu se ngaha tumwita sogokuru wacu kuko yabaye patiri mukuru ngaha panda karanta hanyuma zose zubatswe mu gihe ciwe hanyuma ni ntuzeye nikuze wa Sainte Thérèse kuze nyene direct wa Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus donc hanyuma byafitiye byinshi cyane we yaruye paruwasi ya Muyaga karanta hanyuma yanditse premier livre catéchétique yanditse agatabo ka mbere k'ikatekisimu mu Kirundi. Donc bagaje ya mbere catéchétique niyo yanditse mu Kirundi hanyuma yakunda igisabisho cyane kandi akagendera n'ingo z'abakristo niwe yubatse altari ya mbere donc altari ya mbere maze kwibona hali hejuru ku ruhukiro yubakiye ku kirimba cy'umushahamuranda wa Yesu hanyuma niwe yubakishije isengero itatse neza ya Muyaga hanyuma niwe yatanguje ishure rya mbere ry'intango mu Burundi zingahe nyene Muyaga 1907 kuko washaka n'abapatiri ba mbere bajya patiri umva ba mbere patiri Sendeza na bigenda gende abayordonero 19 décembre 1925 en fait ni bari bize ngaha donc 1907 niwe yatanguje umuhari wa mbere w'ingendanye donc umuhari mu Burundi ça fait en 1920 niwe yatanguje n'umuhari w'ingendanye bari abana hanyuma abakuze nabo yitwa intamaheba z'umushahamuranda wa Yesu en 1922 niyo mihari ya mbere mu Burundi ya mbere hanyuma niwe yatanguje ivyo bita l'escusade bizamenyesha amana ahomba amascusade ça date de 200 ans
niwe dukesha abapatiri ba mbere n'abihebeye Imana ba mbere. Bakunzi ba Action Vibe TV, teka ryawe, teka ryanje, teka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima. Twababwiye yuko turi muri paruwase ya Muyaga, paruwase ya mbere yo mu Burundi. Mu kurangiza kino gice ca mbere ca kino kiganiro, patiri mukuru wa paruwase Muyaga aradutembereje muri Musée de la Mémoire, yongera aratuganirira ku bantu batandukanye. Aha tumenyereye ico bita Musée Viva. Nivyo tumenyereye. Aha naho ni Musée de la Mémoire. Musée de la Mémoire. Musée de la Mémoire. Et donc, Musée de la Mémoire iza kwerekana iki? Iza kudufasha kwinovora imyaka 2025 iheze aje ngaha kw'isi. Ico yatumariye. 2025. Kuko yihaciye muri yubiye Eklezia y'u Burundi, uwo mwaka duhimbaza imyaka 2025 iheze aje ngaha kw'isi. Ibitangaza vy'Imana. Aho rero tugace duhimbaza kandi uwo mwaka imyaka 100 ihaciye turose abasaserdoti babiri ba mbere. None natwe iyo nkuru zizatuzanira iki? Aho hari ibimenyetso by'ukwemera kwacu biri ngaha kamere. Ibimenyetso by'ukwemera. Aha ni iki? Aba ni ivyabona ni ivyerekezo byaho ukwemera kwacu kuva niyo kuja. Uyu abantu bari ngaha si ibintu bisanzwe bari muri Musée de la Mémoire. Uyu ni Musenyeri François Gerbois. Ariwe niwe mwepiskopi wa mbere yahonyeye kw'isi y'u Burundi. Arayigeza kubera niwe wa mbere. Niwe tukesha amaparuwasi rero atano ya mbere: Muyaga, Mugera, Buhonga, Kanyinya na Rugari. Yatangujwe ni nawe yahezagiye n'umusaraba w'imisugi. Kandi umenye yuko rikete ry'uko tuba umwepiskopi ryamutumye asubira Ushirombo yarirongeye imisugi niyo cyamusanze. Imisugi hariya mu Cenda Juri. Acaraheza mu Burundi, ikintu gikomeye cyane. None uyu muntu yatanguye umwepiskopi, yatanguye guhonya kw'isi y'u Burundi, akwiye kwicara. Ejo bundi nari nagiye aho Ushirombo, aho bamuhanze, aho yaranguye ubutumwa, tugiye mu mugwi w'abari mu butumwa bwa Papa, n'ibitangaza aharuhukiye kuko yaranguye ubutumwa Tanzania, asubira araba no mu Burundi bwacu. None rero uyu ni ikintu gikomeye, murumva yuko tumukesha byinshi cyane. Uyu ni patiri mukuru wa mbere. Aya n'amafoto twageze. Patiri mukuru wa mbere, Patiri Antoni van der We. Patiri mukuru wa mbere yatanguje, niwe yatanguye gutwara iparuwase ya Muyaga. Uyu ni Boniface Mbihiye, umukristo wa mbere yabatijwe itariki 14 z'ukwezi ndoko. Yabatijwe itariki 14 z'ukwezi kwa kane 1899. Avukaho hirya mu Ruhuma iwacu. Kuko uyu ngituma Davizi nuko uyu avukana na sogokuru. Avukana na sogokuru. Avukana na sogokuru. Basangiye se kuko yara donc sogokuru yari afise abagore batari bakuru rero. None rero basangiye se na sogokuru wanje nabo badasangiye nyine murumva ko baravukana. Uyu rero nta foto twarose. Mugabo hariho mwene wabo bavuga ko basa, w'umumenyesha Mana yitwa Baricana Gabriel. Niwe naciye mfata umutwe wiwe ndawumutereka kugira ngo ntibitujane, kuko niwe wenyene ntashobora kuronka. Uyu nawe ni wa patiri Jean-Marie Lepore. Maranga imyaka 40 ari patiri mukuru. Yatanguze amasukirisare, yatanguze ishure rya mbere mu Burundi, yatanguze umuhari w'ingendanyi, yatanguze umuhari w'intamuheba, yubatse altari ya buruhukiro, yakoze ibintu byinshi. Uyu ni umuganwa Kiraranganya n'umugore wiwe Kwezi.
amafoto mwana yarose yarose yavuye i Roma marshivi Roma n'impuzu usanga ari nk'uko nyene kwereka usanga ari nk'uko nyene hanyuma rero kiraranganya aba bose babatijwe mu 1918 uyu niwe muganwa wa mbere yabatijwe librema ku gushaka kwiwe abandi babatijwe barondera ibiti babonye rugeranyeko kuko ariko uyu yabatijwe ku gushaka kwiwe kandi ngo yoba yabakuwe n'urugendo rw'isakramento geragati kanya kantu iyo muntu bagendanira gutyo nawe aravyihweza ati mutima camuvugiramo niko guheba n'abandi bagore yari yararongoye aca hitamwo umwe uyu rero Patiri Paul abatiza uyu kiraranganya aca mwita Yozefu hanyuma abatiza kwezi abita Maria uco wumva wa muryango mweranda Nazareti n'ibintu bikomeye cyane uyu kandi umenye yuko uyu ari we muzazi se wiwe niwe yari yaturiye abamisiyonari inzu z'abamisiyonari mugabo urumva ingene kwihora kw'Imana Imana yacu ingene yihora yaciye yihora mu kwirogoza umwe mu bahungu biwe Imana yacu nagatangaza uyu nawe ni mama Maria Roza Muyoberwa wa mubikira wa mbere umurundikazi yabatirijwe mu Muyaga yagiye mu Rwanda rongera y'umubikira mukamba sakramento yose yaronkeye kandi uyu umunsi akomezwa niwo munsi bahenzagira irya sengero y'Umuyaga ikintu gikomeye aho abari b'abapatiri babiri ba mbere Patrice Ndendereza na Emile Ngendagende turiko turahimbaza imyaka 100 babayeho yubire yabo nibaza kwizobera hano yubire yabo yugururiwe hari mugera izosozererwa kuri Monsiyo niho bizosozerera aho hanyuma uyu murazi imiryango hariho imiryango ibiri ya mbere yagize icicaro mu Burundi na bene Tereziya na bene Yozefu nibo babo none rero uyu numwe mu bene Tereziya batanu ba mbere bo mu Burundi naciye ndamuvanayo za kumisha rikanga kwera fuka ngaya batijwe ngaha utwa muntu twomwegeye uyu nawe numwe mu bafurera 8 bene Yozefu wavuki Muyaga nawe nyina naciye ndamuzana ngaho twa muntu twomwegeye ni naco gituma narabwiye abakuru b'imiryango ko nazanye aba bantu babona ababikira n'abafurera ko bari ngaha aha abakuru b'imiryango babiri aha naho ni Musenyeri Ntuyahaka Musenyeri Ntuyahaka ku bwangingo avuka muri paruwasi ya Rusengo izo murashobora kuraba hariya kuko byose biranditse hajya ku nomero 10 umwepiskopi wa mbere w'Umurundi yavukiye muri paruwasi ya Muyaga mu 1912 kuko Rusengo yavutse mu 1923 urumva ntiyari bwaboneke hari hakiri Muyaga hanyuma aba mu katekumene mu 1920 ngayi Muyaga atogenda mu Rusengo agiye kubatizwa mugabana mu katekumene yabaye mukayize yagiye muri iyo nzira yo kwitegurira intonse yibatisimu ari ngaha yatogeye nico gituma rero umaze kubona yuko no mu katekumene y'Umuyaga avuye mu episkope wa mbere ucyumva yuko ari byeyi koko urakoze iki nico babatirizwamo iki partie supérieure iki hajya harujya musaraba w'imisugi mu bisanzwe hari hiki none rero umusaraba uce baciye bakirika ahantu nico gituma nacyenda kizana none iki cyari ico nyene cyo kuva kiriya gihe gihe kiretse uko twasubiye tukakiremura gusa mugaba babatirijwe muri iki
babatije muri iki y'amazi menshi hano ngira yarakwirayo. aha rero turagira ikintu gikomeye ntushobora kumva icyo ari cyo ni ukuvuga ngaha tuzoza turagira kubera muyaga ikintu kiza imbere ni batisimu none kuko ikirango kiza ni batisimu ndetse tuzoza turahimbaza batisimu nk'ubu twagiriye celebration hariya hakaza ababatizwa hageze batisimu tuzobatondeka baze kubatizwa ngaha hanyuma duce tugenda turaririmba dushimira Imana kubera uko baje siko batashe rite batisima. Namwe bagenzi bakunzi ba Action Vibe TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, kwemera kubyara ubuzima, twizere yuko mwahungukiye ibitari bike. Tukazogaruka mu gice kigira kabiri tubaganirira ku kirimba c'umushaha mweranda wa Yesu. Akengurukire mwebwe mwese mwakurikiranye kino kiganiro, mukaba mwaryohewe, ntimwibagire gufyonda kuri jeme no kugisangiza abandi. Ukaba utari bwiyandikishe kuri no televiziyo yacu, ntiwibagire gufyonda kuri sabone canke kuri subscribe. Dukengurukire kandi abaduterereye mu buryo kugira ngo dukore kino kiganiro. Imana ibandanye ibahezagira, tuzosubira mu gice kigira kabiri iri teka.